uno munsi ni mercredi, umunsi twahebeye amafaranga, umunsi twahebeye kuvugana n'aba businessman n'aba entrepreneur, umunsi twashizeho juste kugira dushobore kwiga ingene dushobora kuduza notre situation financière guhera muri 2020 gushika ubu muri 2026. Sinzi mu bindi bihugu bati igihugu cy'u Burundi hashoboye kuba haboneka igwirirana ry'aba entrepreneur. Umujene wese yiyumvira kuba umu entrepreneur, umuntu uvuye ku kintu cyashoboye kuba cyiza ku gihugu cy'u Burundi, harashoboye kugwira ama imprimerie. Nushobora kwibaza vuza ama imprimerie parce que niyo secteur ndimo, niyo secteur nahura. Mugabo ama boulangerie yarabaye menshi, ibintu byinshi byashoboye kuba bigwirana kurangura hirya no hino, ibintu by'imvutano, beaucoup de choses byashoboye kuba byigaragaza muri monde ya entrepreneuria. Umujene wese yajyama akavyuka l'entrepreneuria, ama conference menshi yashoboye kubaho ku entrepreneuria, abantu bose bifuza kwikorera ibyabo. Aujourd'hui muri 2026 ibaze ni entreprise zingahe zisigaye ziri kuri tere. Abantu benshi barahombye kubwo kutamenya. Rero uno munsi nakuzaniye ibintu bitandatu, only ibintu bitandatu buri mu entrepreneur wese ategereza kubazi, buri muntu wese yifuza kwikorera utwiwe ategereza kuronka ibintu bitandatu. Numara kubikora, kubironka cyangwa kubitahura cyangwa kubyumva muri wewe, muri ico gihe washaka kuza mufise droit yo kwinjira muri entrepreneurship. Ikintu cya mbere, pourquoi? Impamvu ushaka kuba umu entrepreneur, impamvu ushaka gucreate projet yawe, impamvu uyo mugambi uri muri wewe, kubera iki ushaka kwilansa mu kwikorera utwawe, impamvu yawe ituma wumva ushaka gukora icyo uri kuribwira ko ukora. Ikibazo c'est pas talent, ikibazo se ngabira ufise, ikibazo se imigambi myiza ufise, ikibazo ni impamvu uyu mugambi uri kurawukora. Kuko iyo mpamvu yawe niyo moteri izotuma ubandanya utigita, ubandanya upambana muri monde iri vaste ya entrepreneuria, muri monde iri vaste yo kwikorera utwawe, muri monde iri vaste yo kurwana. Iyo mpamvu nizotuma ubandanya mu bihe bigoye, mu bihe ibintu byose uzobona ko byarangiye, mu gihe uzobona yuko ibintu byose byahagaze. Mugabo iyo mpamvu yatumye wumva uhagarika akazi wari urimo, iyo mpamvu yatumye wumva utaja kudepoza kurondera akazi, iyo mpamvu yatumye wumva uyo mugambi wawe ukwiye kuwulansa, niyo izotuma wewe ubandanya utigita, wewe ubandanya ukora. Kuko nwibaza yuko kwikorera ibyawe cyangwa kuba umu entrepreneur cyangwa kulansa icyumviro cyawe cyangwa kulansa projet yawe ko ari ikintu kiri ngaho kiri facile. No, ni kiri facile, ni ikintu kigoye. Mugabo iyo ufise impamvu iri solide, impamvu ikomeye ituma wumva yuko wowe ugiye kwilansa, ndakwemereye yuko utegereza kuzoshika kuri uwo mugambi wawe, utegereza kuzoshika kuri icyo cyifuzo cyawe. Rero beaucoup des entrepreneurs baja mu business bidansa muri entrepreneuria cyangwa baja gukora ibintu ata mpamvu ifadika bafise. Na niyo mpamvu benshi muri bo iyo ahomvye rimwe agahomba kabiri kubera impamvu ifadika adafise muri we aca yabandona. Mugabo iyo ufise impamvu iri solide ntushobora kwabandona, kuko uvuga ati uko biri kose byinshi ushobora kubireka mu gihe ya mpamvu yatumye njya muri kijya kintu narayishikako, mu gihe ya mpamvu yatumye jewe shira magarika akazi nakora, mu gihe ya mpamvu yatumye jewe nta depoza, mu gihe ya mpamvu yatumye mpagarika ishure ngo ngiye kuronderera ivyanje, ngiye kwikorera utarayishikako. Rero impamvu yawe niyo mushinge wa mbere umu entrepreneur wese ategereza kugira ashobore gutera imbere muri entrepreneurship cyangwa muri business cyangwa mu kwikorera ibyiwe. Impamvu yawe niyo novuga yuko fondation y'umuntu wese yifuza kuba umu entrepreneur, y'umuntu wese yifuza kwikorera ibyiwe, y'umuntu wese yifuza gushika aho ashaka gushika, y'umuntu wese yifuza gufata indoto yiwe cyangwa projet yiwe kwikuraho mu vyumviro vyiwe akayigira reality. Impamvu niyo fondation ya byose. Point igira kabiri, ku muntu wese yifuza kuba umu entrepreneur tuza kuvuga ufise objectif. Ndarizi iryo jambo muramaze kuryumva kenshi. Ifu kugira objectif y'ubuzima bwawe, ifu kugira objectif tusa ni ijambo rimaze kuvugwa cyane. Mugabo iryo jambo naryo riragoye gutahura. Kuko objectif ari objectif zibiri. Ari objectif specifique na objectif durable. Ya objectif ibandanya cyangwa ya long terme. Ya objectif itarangira. Rero
iyo ushaka kuba entrepreneur uza kuba ufite izo objectifs zibiri specifique, c'est-à-dire ni objectif irangwa n'utu petite action ugenda urashira mu buzima bwawe, cyangwa ugenda urashira muri entreprise yawe, cyangwa ugenda urashira muri iyo objectif, muri iyo projet yiwawe, tugushikana kuri iyo objectif nini. Abantu benshi barakunda kwihenda kuri objectif na vision. Vision ni yereko uba ufise ryaho ushaka gushika n'icyo cyumviro kiwawe, ryaho ushaka gushika n'uwo mugambi wiwawe. Iyo ni vision, c'est-à-dire ni yerekwa ubona mugabo utazi ingene uzorishikako. Rero objectif rero ni toi tu petit action, ni ya habitude, ni ya attitude ugenda urakora petit à petit bigushikana kuri ico cyifuzo cyawe. Rero tuza kugira objectif, kuko objectif ihabwa ingufu na ya mpamvu wari ufise yatumye uheba akazi wari urimwo, yatumye wifuza kwikorera ivyawe, yatumye wifuza kulansa iciyumviro ciwawe kugira ushobore kubigira reality. Rero ni objectif sasa zo gufasha petit à petit. Ari mu objectif yakomeje kuvuga 5 ans, 1 an, 3 mois, 2 mois, 1 mois, gutyo, une semaine, objectif y'umunsi. Kuko ntushobora kwifuza kugurura, dufate nka bibliothèque yo kudandaza ibitabo hano mu Burundi udafise habitude yo gusoma ibitabo. Ni gute ushobora gusigurira umuntu iki gitabo ni cyiza kimeze uko kivuga kuri ibi nibi aho ndakwereka. Rero niyo objectif cyangwa icyo cyumviro cyangwa iyo projet yo kugurura laboratoire idandaza ibitabo mu gihugu cy'u Burundi, utuza ko ufise impamvu ifadika. Why? Pourquoi ushaka gukora uyu mugambi? Nakarone ndiko ndaguha, wabonye ko abarundi tudasoma, mu gihe abarundi tutangura gusoma tushaka ikintu gikomeye. Sesa ikaba ari impamvu yawe ya mbere ifadika, hama akaza ari objectif rero à court terme. Ni ya objectif uvuga tukije ifaki nangura kwanza kwimeza je ubwanje gusoma ibitabo, bizonyorohera gusigura abantu ibitabo, bituma abantu bifuza ivyo bitabo je mpora soma, hama nangura kubibadandazaho. Izo ni objectif za court terme, intambwe ku yindi petit à petit kugira ushike kuri ya objectif à long terme yo gushobora kulansa yo gushobora kulansa ya bibliothèque idandaza ibitabo. Mugabo mu gihe vision yawe nawe ivuga gute? Vision yanje ni kubona abarundi bafise capacité yo gusoma ibitabo cyangwa bafise umuco wo gusoma ibitabo muri bo. Rero icyo kintu rero iyo vision niyo novuga yuko ari ikintu cyitwa nk'impamvu yakubabaje kubona abarundi badasoma ibitabo. Wowe wiyumvira kumva yuko wo create bibliothèque izotuma abarundi bagira gute basoma ibitabo. C'est-à-dire wowe mu gihe utarashika kuri icyo kintu ariyo mpamvu yawe ntushobora kubiheba. Bivuga rero ufise iyo objectif ya court terme, tadu petit action uragira tous les jours, tugushikana kuri objectif ya long terme. Iyo objectif ya long terme kachigushikana kuri cya cyifuzo cyawe ariyo ya pourquoi igushikana wewe kuba umubona business. Ikintu kigira gatatu rero, entrepreneur wese cyangwa umuntu wese yifuza kwilansa muri business, umuntu wese yifuza kwikorera ivyiwiwe, ikintu kigira gatatu ni igihe no gufata ingingo. Urashobora kuba ufise icyumviro cyiza, projet nziza, mugabo ugasanga icyo gihe sasa iyo projet ushoboye kuyilansa si cyo gihe cyayo, ni gihe gito, ni gihe kibi, ni gihe novuga yuko utarisanse kubikorerako. Malgré que idée ari nziza, malgré que projet yari bien, mais icyo gihe cyayo est-ce ivyo bigihe birahwanye n'icyo cyumviro ciwawe? Rero n'iryari umenya igihe nyezina cyo gukora umugambi wawe, kuko iyo niyo icyaba question. None nimba norindiriye no guma ndindire gushika ryari? Ubwo murindiriye hahandi wumva yuko uri ready, oya ndakubeshe nuzo kwigera uba ready mu kwilansa ku kintu, ahubwo murindire hahandi utangura kumva umubabaro muri wewe, hahandi uvyuka wumva ko ugiye gukazi mugabo ukabugiye kukazi utaryohewe, pas parce que umubosi wagufata nabi, pas parce que ata amafaranga muri ko burinjiza aho ukora, no, parce que wumva yuko ikibanza urimwo si ciwawe. Icyo nicyo kibazo. Raba bafata wiyumvire muri genda vyiruka mu za 2016 2017 2018 none 2020 2023 harabaye ukugirana kwa ama application adandaza online aha mu gihugu cy'u Burundi. Shaka tubazanye ayo ma application ni bangahe bashoboye ko bayitabira? Jewe ubwanje sinigeze ndayitabira. Mera aba mu Bushinwa, Alibaba, urabe mu bindi bihugu Amazon. Kubera iki bo 80% y'abantu babayeho bakoresha social media, bari muri internet. Me ino turi hehe? Ino ari nk'ibice bigira nko kuri 40.
sinzi ko mvuze byinshi 40 cyangwa 20% y'abantu bakoresha iki Android. Umuntu ashaka kuvuga ati okay je ndi Ngozi ndanditse muri application nakandagize commande ikintu kirashikiye kivuye Bujumbura. Nibake kubera kino agence ziracyatwara ibintu amashasi aracamanukana ibintu. Rero naho urakiye ku eske je nino gurura application ya intelligence artificielle ije kugira ishobore kwereka detail amagara y'abantu ni bangahe bazogura abonnement iyo AI wawe kugira ushobore kubandanya fonction. Urumva icyo nicyo cyuvuga iki gihe cy'uyu mugambi nicyo hako rero uhera mu kugura iyo application vomye uhera mu kwigisha abantu no bien-être ma petit à petit uboza kubona ko abantu batanguye kukuyoboka muri cyo gihe bizaba byoroshe kubabwira ati nabategurira application izoborohereza kuyikurikirana wowe ubwawe utarize kumbaza bizaba biri easy ikwereka ko ugiye gufungura n'ivyo ugiye gufungura ku munsi mais uno munsi ukayidutamo ko directement je ubwanje je peux pas te suivre no sanga tunabiretse kubera ko turi busy n'ibindi bintu sasa naho hama rero gufata ingingo take a decision ni kintu novuga ko kiri powerful. Ikiyo kigira kane ni kimwe mu kibazo gikomeye manque ya creativity cyane manque ya innovation. Abarundi benshi sasa nicyo kintu gikomeye dufise uno munsi kubera ko ubona ko je ndiko ndakora imipira ende kumva yuko nawe ejo utangura no gukora imipira nivyo kandi ni vyiza me muri ubwo buryo je by'imipira nkoramwo eske wewe uzanya kandi kantu kahe kakabijya gatuma widiferencia nanje akabijya na creativity kuko wowe ushaka kuza je muri secteur mazemo 10 ngo uze undomina mu gihe udafise creativity ikindi kintu gishasha uteguza kundomina mu kuzana utundi tuntu tutubijya tudushasha jewe nirengagije kubera ko clientele ndayifise menyereye ibintu ko nabikora uko kuva mu myaka n'iyindi peut-être umuntu yanyobose yankurikiranye uko ndamukorera ibintu muri 2016 ndabimukorera uko arashima je mbona yuko uyu muntu ari sawa akimwibagira yuko wowe ushobora kuzana n'ibindi bintu bishasha nakandi kantu ka innovation kakabijya turanabibonye no mu mipira kera twandika gusa imipira gusa point nta kindi kintu yaho ni yari serigraphy batuno munsi hari ubwoko bwinshi bwa impression kuri t-shirt kwereka ayo nama creativity abantu bagi barakura ahandi bazana hano tudafise uko dusanga tuko turaba following uno munsi cyo twita serigraphy kwandika ku mipira byo nyene ukoresheje irangi ryagenewe umupira biriko biragabanuka ku murindi udasanzwe kera umuntu uba uzi kwandika ku mipira wari umuntu akomeye mais uno munsi suko because iri abantu bashoye kubavuga toya hari ubundi buryo bwo gushaka kwandika ku mipira ibintu kagenda neza. Alors nivyo rero hari utuntu tuziza ntagiye turavuka abantu bagira barakwiye gushira ku maboko aho ucubona yuko ni strategy ya creativity na innovation. Ikintu rero kigira gatanu point igira gatanu yotuma winjira muri business ukashikama cyangwa ugakomera muri yo ni no courage hamwe na manque ya honte cyangwa gushishikara no kutagira isoni. Ivyo bintu bibiri abantu benshi ivyo bituma imigambi yabo cyangwa ivyumviro byabo bifira muri bo kubera iki nta gushishikara cyangwa nta courage bafise yo gushobora kuvuga ati moi je me lance cyangwa jewe ndabandanye cyangwa je ndabikora. Reka ndakubwira ikintu kimwe monde entrepreneurship iraryoshe uba libre ukora ivyo ushaka ujya mu aho ushaka ugakora ibintu nkuko vyumva mugabo kandi ari mu ibibisha hahandi uhuye n'ikibazo udashoboye gukontrola hahandi waba ufise ibintu wari kuraduga bien étape par étape urahomvye byose biguye hasi. Rero udafise courage yo kumva yuko wogaruka yo kumva yuko wobandanya usanga wabandonye. Ikindi kintu ni kiri kumena courage ni kutagira isoni. Kutagira isoni cyo ni ikindi kintu gikomeye kuko urashaka kuba ufise icyumviro ukaza gukimbwira jewe ndifuza yuko nutangura umugambi gukora ibi ngakora mwakubwira ati nta soni urashaka kuvyiyumvira ivyo. Rero kutagira isoni yo kuva umuntu akubwira ati nta soni wowe kumva yuko nta soni mfise mema
ndatanguye ari nakora ibi abantu baza kumbona gute, baza kunyumvira ko gute, baza kwibaza ko nasaze jewe n'amashuri yanje yose ngende guserva muri restaurant ari objectif yuko ejo azoba afise restaurant yiwanje. None je nubona arigiye kweri vraiment ako kazi nkako, jewe n'amashuri yanje yose nize ngende mu gikonvayeri muri objectif yuko ejo mu myaka iri imbere yanje azogura umu bisi yanje cyangwa umuduka yiwanje. Jewe ndi umudamu vraiment nambara uku muri ubu taximan, jewe umwana wo mu muji ndandazimuzi. C'est-à-dire ivyo byose ni ibintu bituma umuntu adashobora kwilansa, adashobora gutangura malgré icyumviro cyiza bafise, malgré impamvu ifadika ituma akora ivyo akwiye gukora. Rero uri umu entrepreneur cyangwa ushaka kwikorera ivyo wawe, ukwiye kumva yuko peu importe ivyo uzokora, uvyita bito uvyita binini, uzokenera courage hamwe na manque de la honte. Ikintu kigira gatandatu ni la patience, ukwihangana. Ni point yanje novuga yuko iri prefere. Ntushobora kuba umu entrepreneur, ntushobora kwikorera ivyo wawe udafise ukwihangana, kuko challenge ni nyinshi. Rero ukwihangana niko gutuma bya vyumviro, wa mugambi, ya business, ya ide ishika aho utashaka kwishika. Ukwihangana nivyo bituma umuntu wese malgré uguhomba ugira uhaguruka kandi ukabandanya, kuko uratahura n'ubuzima nahomvye sava menda subira. Udafise ukwihangana ntushobora gusubira. Rero ukwihangana ni kimwe mu kintu gikomeye umuntu wese yifuza kuba umu entrepreneur cyangwa wifuza kuresisa mu buzima bwawe ukenera comme point fondamental. Ukwihangana uzobona abantu benshi batwereka ati niwakora ibi uraronka amafaranga nyaruka. Nta kintu na kimwe uzokora ngo uronke amafaranga nyaruka udafise ukwihangana. Nimba wewe washaka ko biguhira mu kwezi kumwe biragenda neza, peut-être jewe navyinjiye mu gihe kitameze neza, byo ushaka kunora amezi 2 cyangwa 3. Mu gihe nafise ukwihangana go kwihangana ayo mezi 2 cyangwa 3, jewe zo bananiwe mu kwezi kumwe ko nca ndabira kuri wewe. Rero ukwihangana niko kuzotuma umuntu ucika umu entrepreneur wa vrai. Barakunda kutubwira umugabo witwa Jack Ma yananiwe inshuro, bamwirukanye mu kusaba ubuzi hirya no hino inshuro zirenga 10. Barakunda kutubwira aba Thomas Edison bagerageje inshuro zigera kuri ibihumbi n'ibihumbi kugira ashobore gukora umuco canke itara. Rero ibyo byose urabona yuko malgré courage bari bafise, ibyo byose bafise n'indi po yo kwihangana, kuko yari kubiheba kwishuri igera ku majana 9. Yari kubiheba akabijamo akabivamo akaja mu bindi, kuko yari afise izo creativité zo gukrea n'ibindi bintu. Mais pourquoi yabandanije? Parce que yari afise iyo point iri clé yo kwihangana. Ukwihangana ni ikintu gikomeye novuga yuko umu entrepreneur wese ateguza kugendana. Rero ivyo byari ibintu bitandatu nateguye ku bwawe wewe wifuza kuba umu entrepreneur, wewe wifuza kulansa business, wowe ufise indoto ushaka kwirealiza, wowe ufise icyumviro wananiwe kumenya uko ukwiye kugikora. Ivyo ni ibintu bitandatu bikwiye kugufasha cyangwa ukwiye kuvyapplika mu buzima bwawe, byo gufasha iyo ide yiwawe iba realize. Rero nahawe gufata ingingo ushobore guhindura ubuzima bwawe. Yari Coach Hamza ariko arakwinspira. Peace.